Hello bakunzi ba Diko Entertainment nkuko mutubona turashajije dufise ibiseke turi kumwe n'abakinyi ba film muzi cyane kandi mukunda bo muri Iseke Films. Yo mana ndajyohewe n'umubebe muto yo muri Iseke turamufise kandi gato le bebe le bajo kamwe yo ni le bebe babibwiye babaramukije ubigikurikira ni kubereka ngo ninde tugiye gukorera surprise mugumane natwe nanje nahawe ijambo ko byemewe na nyiri jambo umutima wanje wawuzuza amashimwe akanwa kanje nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami. Welcome, baby. Welcome, baby. Welcome, baby. Welcome, baby. Wakanuma tuzibonye turigurukira tugenda tuvuga bye bye ngona kuku kuku. Bye bye ngona kuku kuku. Bye bye ngona bye bye ngona. Nasura kuanda. Lagi mugoma ndabikiru. Nasura kuanda. Lagi mugoma ndabikiru. Diko Entertainment. Hello bakunzi ba Diko Entertainment nkuko mutubona turashajije dufise ibiseke turi kumwe n'abakinyi ba film muzi cyane kandi mukunda bo muri Iseke Films bo bibwira bakabaramutsa duhereye hano Kwa director mukuru. My name is Japronova Protochiri Monade. Okay. Hello bakunzi ba Iseke Films. Nkuko muvyumva izina ryanje niryo nyene kenshi nkunda kuba ko yandi umushinwa kenshi birangora kuvuga ikirundi ariko no musi ndagerageza so umunsi rero tukaba ari umunsi uri hejuru umunsi uri izina tugiye kuraba umuntu novuga ko muramumenyereye cyane muraza kumubona tukaba turi kumwe n'abakobwa beza cyane bashajije novuga yuko ari nk'abamisi n'abatu abamisi ahubwo muri uyu mwaka bazobambwira siko so hama rero ntarambiranye muraza kubibona kwanza muraza kubibona reka nk'abandi miko Kanyana wo muri Iseke Films. Yo mana Kiro bihakana. oya sinabibakaye ndajyohewe Mukanda ndakubwira uvuge wahindukiye. Banda. Hello bakunzi ba film ndundi bakunzi ba Iseke Film ndabaramukije cyane murabona ko tugiye kwibarutsa umuntu ndabivuze navuze ko ndavuga byose ntumubabwire tugiye kwibarutsa umuntu wo muri Iseke Film n'abandi nyene murabona ni je Kanyana tugiye kwibarutsa muri Iseke Films n'abandi twibarutsa benshi no munsi ushatse n'abandi bivuga twebwe n'abandi bose turi kumwe ni team ya Iseke Film n'umubebe muto yo muri Iseke turamufise kandi gato ni le bebe le bajo kamwe yo ni le bebe ubu ni mukobwa nabonye afise isoni mu bari hano bose nibarazikurako Hello, umeze neza
ni momo makeup wo muri Iseke Films. Kumbe ni ubashirire kwinzara. Yego nije turashira. None kiki ko taziri. Matayo. Kikizirifo. Bamubandikiye dutoye. Hello guys, bakunzi ba Iseke Films. Ya banyita Matayo mwene gwasi bari mwene Kibutura n'abari mwene nde yari mwene Mahuba. Yes, nkuko bisanzwe rero. Munacheka nini? Sasa presentation. Nababo ababunda musizemo. Nanje nkaba ndi kumwe n'abagenzanje nga tugiye muri shosho mbwa kino kintu mu mic irandemere. Ubundi nani? Okay, reka twakire n'abandi. Ndabaramukije nanje bakunzi ba Diko Entertainment, nitwa Noera nkuko mubibona nyene turashajije nkuko bagenzanje babivuze. Hama tukaba tugiye kwibarutsa umuntu. Yego. Hello guys. Nanje ndabaramukije. Nkaba ndi mu yitimu nyene ya Iseke Films. Ya, kabisa. Atsika yoro. Bo. Na Jenny Bertra ego hamangaba nanje ndumwe muri Iseke. Hamangaba naje kwifatanya n'abandi murakoze. Bertra akunda kuba ari nyuma ya kamera niyo mpamvu anageze imbere yayo arayitinya cyane. Babibwiye babaramukije ubigikurikira ni kubereka ngo ninde tugiye gukorera surprise mugumane natwe ni show. Dada kupiga kuja. Diko Entertainment. Diko Entertainment. Diko Entertainment. Entertainment. Welcome, baby. 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 Kenzie. Welcome, baby. Wow. No, yeah. Welcome, baby. Welcome, baby. Welcome, baby. Desi. Welcome, baby. Welcome, baby. Welcome, baby. Welcome, baby. Just free. Welcome, baby. Wow. Como italiano? Como italiano? Cara fasce. Uyu munsi ni umunsi mwiza kweli, umunsi w'igitangaza. Ni bien, ni bien. Ego ndazi shaka cyakwishe banzunwa amazi. Baby, welcome, baby, welcome,
Jesri. Welcome, baby. Welcome, baby. Welcome, baby. Welcome, baby. Jesri. Welcome, baby. Welcome, baby. Welcome, baby. Welcome, baby. Jesri. Welcome, baby. Dave, zanu mubebe tumubone. Zanu mubebe tumubone manager. Zanu bebe tumubone. Bebe tumubone. Zana bebe ndave. 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 Zana bebe tugasoma kure. Zana bebe tugasoma kure. Zana bebe. Utamuzanye sinabura kado. Utamuzanye sinabura kado. Utamuzanye sinabura kado. Agasurprise kafashe. Agasurprise kafashe. Agasurprise kafashe manager. Agasurprise kafashe. Bakanuma tuzibonye turigurukira tugenda tuvuga bye bye ngona kuku kuku bye bye ngona kuku kuku bye bye ngona bye bye ngona.
mbere yuko dutangura nanipfuje ko mama yosengera kino gikorwa n'ibi binyobwa tugiye twihereze kandi iki gikorwa cyatuzinduye cyangwa se cyatumye tugana Asante kwa kutufikisha siku hii. Wala si kwamba sisi ni wema kuliko wengine, lakini ni neema yako tu. Bwana, muda kama na huyu ulikuwa unajua, ulikuwa unatambua kama tutakuwa ndani ya nyumba hii. Tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema tena mwaminifu juu ya maisha yetu. Wakati tumepanga Bwana na ukatie kwako Bwana, tunashukuru jina lako kwa kuwa wewe Bwana haukutupungukia kamwe. Bwana Yesu, tunaombea wazazi wenye wamezaa, umewabariki mtoto. Bwana, na sisi tunakuja kushangilia. Acha tushangilie pamoja na wewe, tushangilie pamoja na mamalaika. Bwana, kila kitu kitakapopitikana hapa Bwana, acha Bwana Yesu Kristo ututangulie wewe. Kila kitu Bwana watakapotuzimana Kristo, acha Bwana Yesu Kristo kitakase kwa damu yako. Bwana Yesu Kristo, tunasema asante kwa maana tutaendelea kuwa pamoja na wewe mwanzo hadi mwisho. Tunasema Bwana asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu, hautatuachilia kamwe. Tunaomba kupitia agano la damu yako takatifu, Bwana aliye na mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Wewe nitakufundisha Kiswahili cha kweli, kusema Kiswahili cha kweli. Sina sasa. Simbo ratangu. Imbere. Kuri twebwe banyamuryango ba Capital Center na Iseke Films kuba dutewe iteka twatugiriwe amahirwe yo kuza kwibarutsa madame manager wacu hama novuga yuko wantumye ni hatwaje duserukiye ubuyobozi bukuru bwa Capital Center. Bakaba bavuze ngo tugende dushike ku rugo ariko twamaze kugeramwe mwese mwarubonye kugira ngo tubabwire ngo basubireyo ntihababa canke se ngo nibonkwe. Natwe rero tukaba tubishimangiye kuri banyamuryango ba Iseke Films, twatuvuze nti nimusubireyo ntihababa mwonkwe nta mahwa ariyo. Turabona yuko mwatuzaniye umu-actrice na mwanya barabuze. Ubu rero tukaba turi n'iteka ryo ntangere ryo kuba twinjiye muri uru rugo dushima Imana. Tukaba tuje gushimira Imana yo itanga, yo ibona ibibereye kuri twebwe abantu. Twongera tunakeza umuvyeyi asimba imanga. Novuga yuko mu bisanzwe nka twebwe abavukanyi bo muri Iseke Films twaye twumva ko tunezerewe no kuba muri iki kibanza, kandi twashimye ikibanza n'icicaro mwaduhaye. Imana ibandanye bahezagira cyane. Sinzi nubwo twaje hari ukuntu twaje nyene kwaje kwa pra niko no bivuga, kuko twagerageje uburyo bwose mutabica nikanda, kandi Imana yabikoze twahatambukanye umuco byaciyemo neza. Tukaba rero dushitse muri iki kibanza dushima, twongera dukenguruka tuje no gukeza ikibondo cacu, kuko ni umwana mushasha yinjiye mu muryango mugisha Imana yaduhaye. Ntitwaje tugaragara rero, sinzi ko hari uwo yantwaje ikintu, hariho akantu natanze kantiza gatoyi kugira ngo tujye n'ifoto, kandi turakunda ifoto.
tugifoto tuhatwike amatwi manukire murakoze cyane sinzi ko uwo bayantwaje ikintu yobanza kampa yego sibi gusa hariho nibindi nosaba ko babanza kumpa ibiraho bimwe imbere yuko bereka agasurprise twabateguriye agiye guhira rimwe kugira ngo turabe yuko byagenda neza cyane sinzi rero ko ari sawa kuko nifuza yuko bashikiriza bose biguma biryoha ni sawa kanze ngaha yego murakoze cyane muhezagirwe hama biracaza niko King James yagiye aravuga rimwe na rimwe sivyo gusa twari twaravye ukundi kuntu tubigenza ibo bayitaburiye hariya yabayitaburiye nibaza yuko bivanye n'ukuntu hangana mukanya muraza twifotoze gatoya twashaka dufashe gutabura kano ka turabe kirimo kugira ngo biteye amatsiko si Mama J3 Kidande cy'umesha araye tubanze tugifoto kwanza ahire rimwe murakoze cyane nibaza yuko ubu nyene tuvugana mu kanya muca mutangura gufata ifoto hama biryohe nyene tubandanye urubanza novuga ati muri aka kanya reka mbenagejeje ngaha ibirori biracaza kuko biracaryoshe nibaza ko tuza kubandanya murakoze cyane hama mweje kundabira yumvise ko ibigumbagumba byamufasha araza guheza agira icyo abashikirije nawe murahawe ikaze
niyo mubara bisa ati nguvu ziriyo yo kanyana warunyishe n'ukuri kanyana warunyishe kinavutse ngararaba ntabari karasyo yo yari kurera umwana nitse nahamagariye kugira nati musigaye amashobo yandika ku mahaguruka nkabona arasubiye niko niwagenzwe ushaka miniati abimenyereye nabyo mugabo yo guterura abantu abaheza kare biyongera nta kwimbanisha ko yibarutse neza urakoze akaminiature gorora ibitugu kandi ubwiyongere kuko ngankora umupolisi abasitu baratwenga reka gutanga umwana n'ibirahiranye Misisoni zo kubikubwira. Misisoni zo kubikubwira. Ko yambuze. Farusha birimwa none ngo jamu chita. Abanyabera saba umugazo. Jamu chita. Ngo kwigwa. Nyo chawegeranya baramutoye. Baramutoye. Iyo flash. Binarimo hano yatufoto twese. Ifoto ya twese turi hamwe. Regalo ni bashangaza. Naboneka kusaba biraboneka kumwe uzemera banamukiza. Nangu mwana mmoja ndamuri abade Mukwatse ahagarare uko ni fresh
Jo mbere nk'abinjira bamwe abakozi. Jenny sawa barambona. Ega famille yaragutema na urara nyine wiyarana. Bagore fresh. Asha ntabayenze bashimye. Abahege bari bambuze isimbo Ne basha ni mutwe bino rero. Mutwe. Umwenyure basi. Ngese. hama navuga yuko ibirori byaryoshe tuva mu bwiza tuja mu bundi umu actrice wacu mwiza twamubonye kandi rero uko bisa kose arazi ko acting umuntu atararira kuva dushika yabonye kanyana shavuga ati kweri so hama je nogira ko mvuga nti bo bandanya baturondera aba actrice barabuze basubireho kandi batuzanire nk'abandi nkabangahe urumva yeah urabona album bamaze kuyimurika twayibonye bayishize hanze nibaza yuko igisigaye nibaza yuko ko ari kubashimira ukuntu mwatwakiriye kandi nizera yuko urubanza rusa n'uriko ruragera ku musozo nari mpagurutse nshima nongera n'ubundi ndabakeza kandi kuko ibi byiza si by'abantu abari bo bose kandi n'ubuntu bw'Imana niko no bivuga hama muheza gibwe murakoze the director and directing niba get script Capro Center. Capro Center. Capro Center. Manishimwe. Kuno munsi turahimbawe cyane kuba mutugende ariko ndaba ngene bihimbaye kunezeranwa natwe hamwe no kwakira ingabire kibondo Imana duhaye. Muryango wanje muratubona hano naho mwadukubisa ga surprise
natwe twabiteguriye bamaze gushika turabahizi tukaba n'ingwanyi aho rugeranye ko hose co dutambukana rero reka dushimire umuryango wagutse wa Capro Center biciye mu gisata ca Iseke Film kuba vy'ukuri mwiyumviriye gutera intambuko mugashika hano mukaza kutwibarutsa nukuri turanezerewe cane ibi biragaragaza ibirengeye bya bikorwa vya misi yose twamamwo canke duhuriramwo mu bihe vy'umunezero tukabona vy'ukuri yuko museruka hamwe n'ivyo mwatwifurije ngo dusubireyo ngo ntihababa twe turahava tuvuga ati nihagera nihagera tuzosubirayo kandi Imana nibigena kabitumbereza mu mwanya mwiza hanyuma ndazi ko umuryango wa Capro Center wagutse n'abatashoboye gushika hano nimwasubira murabatubaririra yuko twakengurutse vyimazeyo aho ubona agakemanyi mwagendanye kaba agakemanyi n'ukuri dushima cane ubu tunahindukiye tukaraba inyuma kino kintu gihambaye cane kubera ko kiravuga uzokwinjira mu rugo rwanje agasoma ibiri hano ashobora kuzobaza nk'ibibazo nka 20 kubera ko mwiyumviriye kudukeza no mu buryo bw'inyandiko kandi ziguma zihari rero umwami arushirize gukomeza buno bumwe kuko niwe yabutanguje kandi no ku bandi atari twebwe nkuko twama twabikoze ku bandi bize birushirize kubera ko ibi biragaragaza vy'ukuri yuko hari urukundo biragaragaza yuko hari ubumwe hanyuma twizere yuko hamwe no gukezwa n'abanyamwuga bibondo kumbure bizohava bikura biraba ko vyogerageza director numvise avuga ngo no mwa actrice aje ngo barakenye burya nivyo bakenye bahari aho director abavuze vyinshi ego rero ntiriwe ndabicisha amajambo mwakira urwo rukanywa ariko kandi ndazi ko bishika bamwe gusanga barihuta mugabo no kuri turatanguye niho mugishika atari umuntu yoba yihuta gose abaragumye hano tube turatera ryarenga mwaje hagendwa kandi mwaje ahakira tunezeranwe namwe rero hanyuma iyo bwagoroba turaheza tubaha amagaba murakoze cyane
mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba nahibiyaga vyocika wino ijuru rika b'impapuro ivyatsi vyose bakabigira amakaramu y'abanditsi y'abahisi bose bakandikako ivy'urukundo rw'iyayo nibo biheza nivyo kwigwako wino niyo yoshira mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba kandi uwikunda umwana wayo niko ikundana ndihe naruhungaziu mugarariji mazima Yesu bamabire uwoya twiri amaraso ziyuko nanje ndimo zora ndiri mbugo rukundo dagwamamaze hose urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba ingoma zose zo mw'isi yacu zamazigenda zinzirukanywa abanyimana nibayisenge bazopfa bose ibibukwe maragwa kundo rw'Imana rutagira kagero ugwikundamwe bw'abari mw'isi nigwo rutazoshira berukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba. Amena. Mw'ijuru no mw'isi
sinibasiba kwama baruririmba we muhanyi w'umurimo w'indimo yanje mu mababa yawe niwo ushaka kwibera mu bihe zobaho nzamashima wewe ngiro n'inkomezi zayo imana niyo buhungiro n'inkomezi zayo n'umufasha tigera yobya aseruka mu magoba n'umufasha tigera yobya aseruka mu magoba fitimba yavu zo kuririmba numva nuzuye amashimwe n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo
menshi witeka. Turagushima nyiri cyubahiro nyiri nganje papa mwiza segabo byagiye mu ijoro turongeye gukengurukira ubwira kandi kuba wembe kubana natwe ndetse papa mwiza biragaragara neza yuko runo rugo rurimo imigisha ndetse biragaragara neza yuko papa mwiza wabanye natwe wagendanye natwe none papa mwiza runo rugo turarusabiye imigisha turarusabiye kururanirwa turarusabiye papa mwiza kwamara ubuntu bwiza bwawe uzobukoze Jehova Jire iki cyumba turakibohesheje mu izina rya Yesu Kristo fire turavuze tumudayimoni wo kwihebura dayimoni wo guteza ibibazo turawugwanije mpire mu izina rya Yesu Kristo turawuboheje papa mwiza uzobukoze none Jehova Jire turavuze ati ubuntu bwawe bwagaragara kuri umwe wese yaje ngaha turavuze ati buri umwe wese yerekanye urukundo bw'ahantu turavuze ati papa mwiza mugwiriza ibihe tangabirwi nawe azabona ibyiza azabona umugisha azabona Yesu Kristo kugororoka kuva iwawe mu ijoro kubw'iki gikorwa yakoze kubw'iki gikorwa buri umwe wese yitanze akagera hano hantu turavuze ati papa mwiza nawe aze bikesha ibishimwe papa mwiza uzobukoze none ndakwetsa abo muri runo rugo ndabasabiye bose umugisha ndabasabiye Yesu Kristo kwama bakora ibintu biranguka ndabasabiye papa mwiza kwama babona ubwiza bwawe uzobukoze Jehova Jire none Yesu Kristo turakwetsa akanya keza tugezemo nikakanya papa mwiza kujya mu macumbi yacu twaje tuvamo ndavuze ati Yesu Kristo buri nzira zose twagiye turacamo turazibohesheje mu izina rya Yesu Kristo haba kubaduga haba kumabanuka haba kubakika papa mwiza ikirenge cya mbere kize kubi cyawe icya kabiri kize kubi cyacu ndetse icya gatatu kize kubi cy'abamarika badukikuje papa mwiza uzobukoze abagendera amamodoka yakozwe n'abana b'abantu ndavuze ati papa mwiza ubarinde amasanganya ubarinde za aksida ubarinde ibibazo ndetse Yesu Kristo uzobukoze za karashika zabaye zitambika mu ibarabara mu izina rya Yesu Kristo ndazibohesheje mbere mu izina rya Yesu Kristo ndazifatishije mbere papa mwiza uze kujyana natwe uzobukoze Jehova Jire abo twasize mu macumbi yacu tuze gusanga bari amahoro tuze gusanga bari impore tuze gusanga Yesu Kristo utushimo n'impuhwe uzobukoze papa mwiza urakoze kuruka nuko yakubire ibintu byose bigashira ni muri rya zina rya Yesu Kristo amen Adame nawe woko girakirana mwegere uyo yavuze bashamuze kuko ko yavuze atari John nanje nazo sojya John nanje nazo sojya mama ujamani gisambo ni chiki ayo ni kamera Dico Entertainment.